uduhu umuco ngaha gato ivirgire habaye iki hagati yawe nawe ngo mwapfuye umutipe yarungutse amahera yari yarungira ozi wowe ucura hari habaye iki exactement duhu umuco ibi byo bibaye twovyemera kandi bisanzwe turabana ngo minushe ari kumwe ngo Scott ari kumwe n'urya mudemu wiwe birakunda kuvuga uko nivyo ikiganda ni fresh bosi cyane bogalanyo no gerageze bogalanyo urakoze cyane bogalanyo bisigura uranyemera cyane basi rero nivyo niko ndavuga navyo narije ndavyumva uko nyene bogalanyo mukwanyo Isaac TV oh. Yes, 1 2 bakunzi ba Isaac TV mihingo zitandukanye yise aho muherereye hose. Merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe tarabikora uracererwa sana kuko ibiganiro byacu bigushikira amasaha 28 bimisi yose ibiganiro byacu bironka imisi yose exclusivity zitandukanye uzisanga muri Isaac TV kandi on time. By the way, uno munsi nshaka tuyage n'umukobwa n'umwigeme n'umupresenter nari ndamushaka wewe tuyage uno munsi Imana yabikoze reka mbaze mukumuramutsa jere ndaryoherwa tukuvugana n'abakugabeza nka minushe mini ndabara ukije ndakuramukije Isaac ni sawa cyane hariya ni je dubaye wa mbere kugira kuri mwiza bon sinzi mugabo urakoze okay dola minushe muramenyere bigari bitandukanye by'amakwiz ariko arafise urugendo rwiwe arafise urugendo rurerure arafise histoire yiwe ndende mu byo kumenyesha makuru njane yuko les jeunes tuguma twihangira ubuzi kugira twese tubane twiteze imbere tuma dusaba yuko leta bayiserukiye abantu bose batandukanye babishoboye mudufate mu mugongo kugira abajene tubane dutera imbere kuko ibi byo tubigira mu ntumbero yo korohereza leta nitubane tuyigora ko tugiye twese tugatonda imbere y'imiryango yanyu muduha akazi sha mwobura naho mudushira ariko ni muntu mbere yo kubana twihangira akazi. Magic TV niko televiziyo yiwe isanzwe yitwa ni wawe canke ukorera umuntu tutabizi oya ndi kumwe n'umu friend wanje turi babiri ne yacu muri babiri ego mutaye muri babiri ego okay sawa. Magic TV atarakabangeze kuri subscribers bangaye mwarabanye akona kabanga na uravyo akabanga Magic TV ariko irigize inoti vuba sawa. Magic TV yatanguye benshi babitanguye ibintu vya TV online harashika ahantu bakabiheba bivaye nuko babona ama views akaraduga ariko ubu Magic TV urabona ko bariko rayikurikirana rishobora kuronkana ama views menshi mu kiringo gito muriko mukoresha ubuhinga ubuheho n'ivyaguciye intege ugitanguraga minushe bon sinovuga ifise vision office ati je ntegezwa gushika kuri iki ntushobora gushika intege gutyo wapuragerageza ukavuga ati ntegerezwa uko biri kose ibintu biguca intege biriho kuba wifuza kubona uraba Isaac amavyize karakubitwa ukavuga ati oh my god je bizoshika ryari mugabo ukavuga ati reka nihangane buke nigo rugendo okay twese nuko byatanguye minushe ama quiz urakunda kubaza utubazo turi bizarre kuntu ukabaza abantu ukabagora ngo hagati ngo ibiki sinzi ibiki arakabazo kubaza baraho okay burya quiz bukura ndi umuntu akunda kuyaga n'abagenzi kwicarana n'abantu benshi abagenzi nkabumviriza nkatwenga so ibibazo bimwe biva muri bo turayaga nkumviriza bon naga n'abana abakuze mugapana abapapa n'abamama abajene tungana iki donc abana nicaye muri bo barishika nka batatu ndakuramo akantu abakuze abo tungana hama ibindi ni mu mutwe wa Scott dukorana donc nuko turacanga sawa nice. Ubuze jambo Scott yari umu cameraman wa Isaac TV Scott professional Bujahid TV sorry Bujahid TV Scott professional baramwibuka bamwe twakunda kumpresenta sana Scott professional je ngora muri Bujahid nakunda Scott professional umutipe wa Madrid ndabikumbuye sana gute aracariyo jangera ariho turi kube muri Magic aracari hari yacenge yaravuye ari muri Magic hari yaravuye urahise kumwumva none yaravuye okay minushe je mu rugendo rwawe ndakuzi warakoranye n'abantu batandukanye tugende duhere muri Bujahid menga nakubonye je nkiriyo sinzi okay so hari yavyagenze gute kugira uhave Bujahid sinovuga ko narindi ngo nari umukozi canke ki yari stage mugabo naho nyene nivyari bwanzemwe ibi bintu sivyo sinari bwavyimvemo kuvuga novuga reka nicare ngume hamwe no hama nsanga navuye ko nyene bivanye n'abandi bace bambwiye ati ngo ngaha kora ntari bwawe stable mvuga ati mpagaze ngaha biranyorera kugenda
bakunzi ba Isaac TV umenga ari kinonyegeje je urusaku mfise nuko narigeze kumva yuko hariho imishamirano yigeze kuhaba hagati ya boss wa Bujahit umudamu wiwe na wewe wapi vraiment kuko ubiravye madame we vraiment je ntaco turahurira ko naco turayaga oya vraiment nta nakimwe okay inyuma hajya ucofatana na Ozi mu gukorana muri rya televiziyo yiwe haci habiki nyuma yo karacura kwepa hari wari kuratanta wari muri ya ntumbero nyene gutanta canke wari mubiki kuvuga kwa Ozi yaramsavye ko twakorana ndi haje nyene muri Bujahit ngo wabibonye gusa nca ndaraba ati ni hehe honyorohera ego nca ndavuga ati reka njane na Ozi kuko hari umuntu uraba tuyu twakorana bikanyorohera canke uyu ntivyonyorohera donc chanshwazisa kuja kwa Ozi Ozi murakorana nta nakiringo nta nukwezi kwahe kwaraheze n'ama video ndibaza arashika 5 canke 4 sinibuka yego nta kibazo turakorana fresh tuvana fresh mugabo igihe canje nari nihaye ni na vision yanje nari mfise yuko noja nanje kugira gwanje ndabiye kuri bawozi nyene baduha akarorero na gica kiragera navuga ati bye bye reka nje gutangura nanje ndabe okay sawa news zirabandanya aha nyene kwa Ozi abantu baraba TV online benshi bari ari diaspora abatipe bari hanze cyane benshi ngo ari umutipe yarungitse inoti ngo sinzi ngene byagenze ushora muca mozi nibivugwa chaka uduhu umuco ngaha gato ivirgire habaye iki hagati yawe na Ozi ngo mwapfuye umutipe yarungitse amahera yari yarungikira Ozi wowe ucura hari habaye iki exactement duhu umuco ibi namahera no mutipe ntabaho deja mutipe ntabaho vyakweri nubwo ugenda ukarondera Ozi nawe nyene ukamuronde bon premièrement nta bantu je twari bwamenyane nta bantu ari bwaronke nume zabo ngo bo hanze basanzwe bavugana na Ozi wapi ntabu ama contact rero ntiyaboneka ariko unashaka contact yawe ntiyayibura oya vraiment kuko nje ndi umuntu cyane adakunda atarakunda cyane social media donc uburyo nubwo bundondera ntibari kuronka aho bankora ndabitanguye ubukore bininjiyemwo ndavuga reka ntangure kugira gukunda social media sino hariho abantu ubu abazi ko navuye silent nkaca ndabiheba batazi ko magic ibaho yuko nagize kikwereka ukuntu social media ntazikunda cyane mugabo uwo mutipe ntabaho umutipe ntabaho ayo mahera ngwara ukuru ego n'amajambo y'abantu arabizi ko baravuga okay sawa dusubira inyuma gato ku muntu yitwa Scott birashika je namaze kuvyumva kenshi ngo minushe ari kumwe ngo Scott ari kumwe n'urya mudemu wiwe birakunda kuvuga uko nivyo oya Scott ni twigeze dusohokana Scott kubabona muri kumwe cyane ya nivyo Scott dusangiye business gusa nta kindi kintu na kimwe kigeze kiba hagati yacu Scott afise umukunzi wiwe afise umukunzi wawe yes ejo nitwumva byafashe inzira tuzobifata gute bon inzira yahe relation zinjiyemwo tuzisigura bon ivyo bibaye twovyemera kandi bisanzwe turabantu mugabo nge bitaraba aracari kwenda cari kwanje so erega mazoea ndo shida kuja kumenyerana oya hari ge mumenyerana mufise muvuga ati hari amarimite ati hari ibitosha gushika ko ibino sawa aba journaliste turazinanye aba presenter cyane birashika tukaja ku mashow tugataha bwije minushe birakorohera biramaze gushika ego biramaze kunshikira abavyeyi gute bavyakira gute bo nimbirashikira muri magic byashikira rimwe cagiye cha Bujahit nyene niho vyashitse rimwe muganaho narasavye urusha ndabivuga ndabisigura hama ndavuga ko ntezwa guca nta mu gatondo kwera ko urabona bijya bintu umutekano yuko hari game mwijoro umukobwa niso n'umutaximene ashobora kugira nabi so nkaca ndindira mu gatondo nkaca ntahabukeye yego ibintu bibiri horugira avant gutaraja kugira ikiganiro nibiki ibintu bibiri utangura kwitegura navyo avant gutarinjira mu gukora ikiganiro ati ndafise ikiganiro na kanaka ibintu utangura gutegura kwanza nibiki nkiri ikintu ca mbere ndabanza kuraba ivyiwe nkabikurikirana fresh nkabiraba kwera hari byinshi nabanzi nkabikurikirana mejeje nkaca nicara nkategura ibibazo nta bindi okay haje ibibazo urabitegura cyangwa ibiza uko nyene freestyle oya ndavyandika sishaka kuvuga uko nyene gusa ndandika mejeje niho numva ko mu mutwe bimeze fresh nkaca ngenda nkabivuga uko nyene ko nabiteguye okay urumwigeme ni of course na uri mu presenter si bibi yuko tukubaje na abakobwa
of course muriraba ku kiyo ikintu wiraba ko bavuga ati nukuri man ndagushimiye ashakuraga kantu vraiment yego nawe abana murakoze man navuga gute vyose ndabishima Imana kuko hajya urabiziza hariho ibimuga hari ikiruta ikindi hari ikiruta ikindi wewe iyo umaze kubona utambuka ukabona urasa amaboko arakwiye ivyo vyose no kubishima Imana kuko ibimuga ni vyinshi urabizi nawe donc vyose ndabishima Imana nibutse ko nari kimuga hari abamugaye ivyo vyose ni byo gushima Imana Sizovuga ku mubiri wawe basi ku mubiri wawe yes uvuga ati nukuri ama pistole ni fresh canke nkenga neza canke ndaba neza canke sagatwe ka bien ivyo vyose ni kumenya yuko nabandi hari ababindusha donc jico nakubwiye cyo gushima ndashima premier makona ntari kimuga nisha ariko arankweba oyi siko ndagukweba sawa nati ngubwira iki byose ndabishima Imana minushe hariho na sponsor uraronka y'umuntu numwe vraiment gushikira ku vy'uburyo kugira magic tere imbere sa hariho umu friend wacu adushigikira mbwasishaka kumuvuga izina ariko big up kubera iki si vyiza ko nomuvuga izina hari gato bikunda kuronka ibiganiro birakorohera si hose ariho abaririmbyi n'ikibazo bararaba ngo mbe iyo TV twagute ngo reka ndabe ngo biganiro maze gukora karaba ukaza ati okay ukazona yarakwanye ukaza ngo yangu uzogaruke ngo mu ndwiza ukaza ngo yangu urumva ngo waraduteguje ati none nimwambwiye mu ndwiza ngo yangu rindira ari uyu munsi nta mwanya uhari ukimvira ibi nibi kuko zone uwo ndakurusha ama views nka Izakaraje canke Landry promoter wacha waza pompa ukozona cyakutaganira aho nyene ukavuga okay sawa eske bariyumvira birakujena sana eske bariyumvira ko nanje basi hari gihe nanje nzohashika nanje ahubwo naharenye birashika kwiyumvira ati none sawa nibo donc hari gihe uvuga ati reka ndabareke maybe hari gihe bazobona agaciro kanje nanje nakibona kabo biba okay sawa minushe mu gusozera hajya minushe shavuye abameze gute ndishofa gute ndavuga amajambo menshi ndavuga cyane sinzi nka Scott ni wabizi uramaze kumushwanira nyene muri mu kazi ndishofa cyane mwanya wose gusa bica biheraho nyene kandi iyo nishofa simenye ivyo mvuga ibintu byose ariko haheze iminota nka 10 cyanda biba bihetse minushe urazi injya zikugora guteka for real zikugora guteka nk'umwigeme mu rugo sindamenya gucumba Ziyaranani navyo nzi gucumba kabisa ziyaranani utazi gucumba rero rago gusa niko azonja za Afrika zo muhira sinzi nzobimenya kazimanzi kuburyo sawa minushe ikintu umaze kugura kizimvye cyane wibuka cyari my god ndi umuntu yambara ibintu bizimbutse cyane ego from ahubwo sinemera ibinzimba kwera ndi umuntu sinzwe novuga ndi wa muntu ikintu bintu vyose ngira kwera nakuze mama wanje dandaza impuzu ibirato donc nabanzi ingene yaranguye ingene aca dandaza yunguka nukuvuga iki ngiye no kugura ikintu mba mvuga ati no yibaro yayiranguye ukundisije ko ariko dandaza ashakaye nivyo nambara ibintu bizimbutse cyane gose okay sawa minushe reka mere nk'usozera kandi ndagushimire ariko sinogenda vraiment nta kubagira niveau de tide yawe nawe okay nari secondaire yanje nayihejeje 2015 nize section économique hama université nize marketing nayize mu Uganda Christian University haje kiganda ni fresh bosi cyane Bagalanyo nogerageza Bagalanyo urakoze cyane Bagalanyo bisigura uranyemera cyane basi narizi nivyo niko ndavuga navyo narije ndavyumva uko nyene Bagalanyo mukwanyo na mukwano ni nka mugenzi canke Bagalanyo mukwanyo ndakwemera mugenzi nk'ivyo ugasanga nakubeshe nawe ndakwanka I hate you ubu mu kinyarwanda nachuzi okay sawa sawa impuzu tokwambara ni impuzu zimeze gute impuzu ntokwambara icyambere ndambara amamini ndayambara impuzu ntokwambara ni yahe ndatinya kwerekana ngaha cyane ahimbe angira niho mbona ko menye mbwa hepfo ndashobora kwambara impuzu yerekana gaha ndatinya
I don't know why. I don't know. Ah. Okay, turi kumwe na Minushe wabyumvise umwigeme ariko arayitanga sana. Je Minushe ndenda kunda ngene witanga by the way kuko biragora uri kurokorera channel hama ukabona ama views nko raduka abana nyukuru ukagumiza ko ikintu abana confidence idasanzwe. Ariko by the way big up rako biko biraza buke niyo mpamvu naje numvise yuko nona kuyagisha kugira tumenye yuri kurajana uri kuragenda. Ndasaba rero bakunze ba Isaac TV subscribers bacu muri benshi ndasaba yuko mwese muvire no ngaha cyari mwe mukagenda kugira subscribe kuri Magic TV ni kuri byo bari byiza cyane by'amateka. By the way merci beaucoup Minushe. Urakoze nawe kuduha akagateka. Naguye na Minushe do la Minushe niyo zina bya Minushe aje bisigura. Ba Minushe ntajyo nzi gusa abavyeyi banje bansiguriye yuko ari kubera navutse minwi. Mama wacu bararikuramo bararinyita. Yeah. Mukorogo wapi? Mukorogo ya Evra. Birashikibagira kwisiga amavuta. Bo mu maso kenshi miso sinisiga mu maso uko bimeze. Social media za witwa. Rukundo wanje Minushe. Yego. So for YouTube gusa. Yeah. Muri telefone yawe YouTube yawe irimo cyangwa YouTube yawe iri muri telefone Magic TV iri muri telefone yawe cyangwa iri muri telefone ya Scott iri muri zose. Urakoze bale merci beaucoup gira subscribe like na share kuri Isaac TV kutibaga kandi kujya kuri kwa Minushe hariya kugira tubanze turonga amakwizi urumva abaguri tugano tutwenza dukwiza ukuntu twinca turi mu bwenge sana. Jenny twa Isaac Classic Chuma Jukes behind the camera Lokinene bye. Isaac TV. Oh.